Dubahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe mbese n'ingingo nkuru zikwirikira ifaranga ry'u Burundi kuba ryarataye agaciro kugabanuka k'umwimbu hamwe n'imfashanyo biri mu bimwe bituma ibiciro biguma biduga. Iduzwa ry'ibiciro ry'agasakisaki ntiryakigwa neza n'abaguzi ariko umunyamabanga ntayegayezwa wishira hamwe ry'abaguzi abuko agahamagarira abaguzi kugabanya ivyo bihereza bimwe reka ndabaye ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko narimpejeje kubibamenyesha ifaranga ry'u Burundi kubona ryarataye agaciro umwimbu ukagabanuka ndetse n'imfashanyo ni bimwe mu bituma ibiciro biguma biduga ku munsi bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem. Ubwa mbere abarundi bamenye iki mumenye yuko uburundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise économique. Abarundi babimenye na leta ivyemange uko nta kubihisha nawisha inzu umwotsi inzu irikirashe kandi izo ngwane z'ubutunzi yo crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye gutunganya imigambi ibiturire gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cane muri iki gihugu umwanya munini ivyo rero iyo bimaze kumera gutyo haragera igihe abantu bimbura ivyo nyine uko izo ngeso zaciye zituma habiki zaciye zituma hariho ibintu bikurikira ubwa mbere Uburundi busa nuko atacu bushorera hanze ubugira kabiri nta mfashanyo buronka zikwiye kandi buzikeneye nta bagwiza atunga binizi mitaye muri iki gihugu cy'u Burundi hakagaragara nko mu bindi bihugu nta barukera rugendo bagendera Burundi cyane n'ibindi bihugu ukaraba nta wundi nufise uburyo bwo kwemererwa kwa kanidemi hanze mu gihugu byo hanze kugira ushobore kuronka imfashanyo Uburundi n'imfashanyo baduhaye kubera yantwari bere iratunanira no gukoresha ikagarukira amahera gasubira inyuma tuyarurira hanyuma ivyo ugatusanga n'umwimbu waciye ugabanuka mu vy'uburimyi hanyuma ikibaje rero hacaba ikintu c'ikinyoma caciye kihaba bavuga ngo turikwije ukumva ngo mwimbu nijya nawe ngo dosesa ngo twogushorera hanze kandi ari kinyoma sinzi ko arabashaka kwiha amanota bakaba mwimbu nijya nawe kandi atari vyo tubigumamwo hacaba ico bita manipulation y'amafaranga y'amarundi kuza baraduza amafaranga muri berbe bakurayo bimvira abantu bakuvira ngo numwe muri kuraduga naho ngo abakozi bahembwe kumbe na madena ari karakwa kumbe na mahera atacafatiye kari karakwa muri berbe mbwa tukavuga ngo byose twavyikoreye twahembye amakozi amatora twayatunganije byose twabigize kumbe na mahera ari karaduga y'amadeni mu gihugu hagati n'amafaranga ava muri berbe atacafatiyeko kacawe nico bita mauvaise gouvernance budgétaire. Mauvaise gouvernance budgétaire no kuvuga amafaranga leta cakoreshwa nabi atawu controla amara imyaka 5 ata controle iba akoreshwa aja mu mapurita atariyo ukumva ingingo zirafashwe igihuruduka zije gutyo zitazitizwe neza bagashinga ibi bagasubira ibi umenga amahera leta umuntu abantu barayigina atana controle ivyo rero bice bizana iduga y'ibiciro bita inflation rifatira kubiki ubwa mbere inflation ifatira ku mwimbu muke uyu mwimbu muke dufise ibiciro ntituzobihagarika umwimbu tiyongereye ntibizokunda mu bisata vyose haca haba inflation ijanye n'iki nico bita kudorovye kubera amataxe aguma yiyongera hari bijanye n'amafaranga nyene ava mu maberbe masse monetaire yiyongera ataca afatiyeko atamyiba bano kumbira ngo baronse imishahara badugirijwe ibintu bikorera kumbe samari karava ku mwimbu waduze amadovize ifaranga ry'u Burundi rigumanitse agaciro muravyibonera bikabura ibitoro bikatugora kwinjiza ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'u Burundi maze guta agaciro no kuvuga ko uzoshora hanze byose ibiciro bizokama biriko biraduga hagacaza speculation kubera ubukene abantu batavye bariko barakora bose baja guspekira abantu bagashaka kudandaza byose bakagira gute
hanyuma agacajamo n'ibintu vya capacité institutionnelle inzego ha gukora akazi kazo bose bagaca baja kudandaza ibiture bikira ingingo zigafatwa gihutihuti zitizwe uburyo ugafata nk'ingingo zagiye zirafatwa twogira ibaringanzo zifatwa kandi abantu bahanura basemerera zigasubiza ibintu inyuma kandi n'utuyonge soma tuyibandanya abantu bahinga bahari bohanura bikara ibiciro bica biguma Tubandanya ku bijanye n'iduzwa ry'ibiciro abaguzi ntibanezerejwe n'iduga ry'ibiciro ry'agasakisaki. Noel Nkurunziza umunyamabanga ntayegarizwa mwishirahamwe ry'abaguzi abuko agahamagarira abo baguzi kugerageza kugabanya ivyo bahora bihereza bimwe bimwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne Nakima. Idandazwa bitari bike bimaze iminsi biduga ku rugero runini. Noel Nkurunziza umuyobozi ntayegarizwa mwishirahamwe ry'abaguzi abuko avuga ko bakiriye nabi iryo duga ry'ibiciro ry'agasakisaki. Ishirahamwe ry'abaguzi abuko rirabaje cyane n'iduzwa gasakisaki k'ibiciro by'ibintu byankenerwa umuguzi akenera mu buzima bwa misi yose. Hanyuma ivyo biciro kandi kuntu tubona biduga ntihajamo umuco kuko bwa mbere abaserukira abaguzi henshi bateze gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe, kandi kugeza ubu turetse uko bimaze uko tumaze kubibona n'ubushikiranganji bw'ubudandaji tubona yuko bwagiyemo kugira ngo twibaze yuko ivyo biciro vyoba n'imiburiburi vyari biri neza y'igihugu n'abaguzi, kuko ivyo biciro no kuri bigumye uko biri birafite ingaruka cane ku buzima bw'umuguzi, ku buryo n'ibindi vyose bishobora kuca bihinduka kandi uburyo bw'umuguzi nabwo ataburiho ko biraboneka ko bafise. Asaba abajejwe intwaro kuraba ko ibiciro bashinze vyubahirizwa, abaguzi nabo abasaba kugabanya ibintu bimwe bimwe. Dusaba ubushikiranganji bw'ubudandaji busubire buraba neza ivyo biciro kugira ngo hashajeho nyezina ibiciro vyanonosowe neza, baravye n'ingaruka bishobora kugira kw'isoko mu buzima bw'umuguzi. Dusabe kandi aho bishoboka ko batabigabanya, ko twifuza ko bisubiza hasi, aho bidashoboka basabe neza ko vyubahirizwa, ko turamaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko. Dufata akarero ko kunyobwa vya Braludi no kuri harimo akajagari mu ivyo biciro n'abo babishize gutyo, hanyuma duce dukabona n'abaguzi bahindure ingene bahora basoma. Hariho ivyo bagura tubona yuko bashobora kugabanya, kuko dufatira ku binyobwa vya Braludi umuntu ashobora kuvyihoza kandi akabaho, udashoboye kuvyihoza nawe abigabanye, kuko ahandi ho ubuzima ntibushoboka. Ivyo biruko mu gihe mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hamwe no mu ntango z'uku munani bidandazwa bitari bike vyadugijwe cane. Aha twovuga nk'ibitoro, ibiciro vyo kwiyunguruza, isukari, isima ya Buseko, ibinyobwa vya Braludi n'ibindi. Tubandanya amakuru yacu ku bijanye n'iduga ry'ibiciro nyene. Abenegihugu biyunguruza n'abunguruza abantu mu ntara ya Gitega ntibakironka ayo bacira n'ayo bamira biturutse ku iduga ryo kwiyunguruza ndetse nibura ry'igitoro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Khayimo Prospere niyo nkuru. Abenegihugu bo mu ntara ya Gitega barahanzwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza kuva igitoro kidugiye igiciro kigatako ntikiboneke. Kandundura nuko amayasi na kwastere zitakiboneka, hasigaye hakora gusa imodoka zo mu bwoko bwa Probox. Izo nazo zikaba zitwara abantu bake, ibituma haca haba abantu benshi babura ingene biyunguruza. Igitoro cyaradutse, nta makwasiteri dufise, kenshi twe tugerana Probox. Probox nazo zitwara abantu bakeye cyane, umushoferi ntashobora gukorera mu ruhombo, bica bituma natwe atuzimba, kuko natwe tuba dufise ugo rugendo ukaba atabundi buryo bwo kwiyunguruza ushobora kugira, utegerezwa kubifata uko nyene umushoferi aba abikubwiye. Abahanzwe n'ikena hamwe n'iduga ry'igitoro sabiyunguruza gusa, biruko no kubunguruza abantu n'ibintu. Kwipakiza ibeyi bashizeho ntirihuranye n'igitoro kuntu cadutse. Matana Gitega banditse ko ngoma aho Gitega ngo 6500 iritiro rya kino gihe vraiment ndigugwa 4000 n'ibice hejuru, kandi kiboneka nkuko bisanzwe nk'ubu Gitega gushika ino sana ntame kiyo kiratanga. Ise donke imiduga iva Gitega Ruyiki twarahagaritse imiduga ko twabonye ko bidashoboka ko tugira transport ku mahera bari bavuze ngo tugire, twasanga ngo rero turi imodoka twirinywa 50000, hanyuma ukacuronka 52 tukaca turiha igihumbi d'abord taxe communale ya 500 ngaha na taxe communale ya
yo mu Ruyigi hanyuma tukaja dusanga tukaraye mahera 1,000 wobaho gute baba abiyunguruza canke abunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega bose basaba gutezurirwa ku biciro vy'igitoro n'amakori bariha ahantu washobora kugenda nko ku bihumbi 10 bagashira ku bihumbi 9 kandi esasi yaradutse novuga ko bitatworohereje neza ahubwo nuko bodushingira ikindi giciro kandi igitoro kikabandanya kiboneka nkuko babivuze nuko tworoherezwa bakaraba amataxe twe tugezeko swate ari amataxe yo muri Ober amaze kuba mahera menshi ateye ubwoba ubu document yavuye kuri changement d'usage yahora ari 40,000 igeze ku bihumbi 120 yaduze inshuro gatatu none ayo mafaranga umuntu yoye habe kayakura he batworohereze kugira ngo kame mu mwene gihugu nawe tubandanye tuba kubera iduga ry'igiciro c'igitoro n'ikena ryaco ibiciro vyo kwiyunguruza byaragwijwe na kabiri ahandi bigwizwa na gatatu uva canke uja mu ntara ya Gitega. Inyuma yaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesheje ko abadandaza batazokugurura amasoko bazokwaka ibibanza bahora abakoreramwo uno musi wose basubiye ku mirimo. Ni nkuru dukisha mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Inyuma yaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana agiranye inama n'abadandaza bo mu isoko ya Ruvumera kuri uyu wa mbere Nyandagaro, imirimo yasubiye gutangura ukuri kwamye. Abadandaza baganiriye n'imbonesha kure BTV Burundi barabituyagira. Twebwe barongozi b'isoko, komiseri w'isoko n'abajejwe komite y'isoko baragiye baraganira abaha ihumure yuko bagiye kuyagana Ober kugira ibintu bisubire mu buryo arabe ko ari cyo bodupunguriza ko y'amafaranga bavuze ni menshi cyane ntawo yaronga kibatumye ko twosura gukora akazi tukarindira ikizovamwo turi mu bikorwa cyo gituma twasubiye gukora ubu turacarindiriye rero by'uburongozi bwa meri udushikiriza twe batubwiye badubwiye ko twokora kabarindira baduha inyishu ico kibazo kuyo ngingo babe barayihagarika nyene nico twarindiriye twebwe twace dushima kubandanya akazi nico cabitumye tubandanya akazi ku ngingo bari bafashe bagiye kwisubiramwo bakiga ikibazo cacu kumbure bushasha nico gitumye turyohewe. Bavuga kandi ko hambavu yayo bariha ku kibanza hari n'ayandi baja barariha y'abanyezamu. Dutanga 14 ku kwezi muri meri ariko hariho n'ayandi y'abazamu bacunga ibyashara byacu ku kwezi dutanga 2 by'umuzamu n'iyarara kandi bakaza kutwishuza 4 by'iyarara no muhira kandi tugatanga yandi 4 by'iyarara kandi hari n'igihe nayo mahera utayafise hari igihe ubutayafise mugabo urumva kubera bari itegeko ukayatanga ayo yatuma kuyatanga yari omwe aya rero aje mu nyuma niyo numva ko arenze cyane ku ruhande rw'uwanje. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko utazokugurura ikibanza azoca acakwa. Tubandanya n'amakuru yacu umunyempano yeserukiye igihugu mu makungu abateye iteka igihugu nyene ndetse n'umuziki. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana. Umuririmbyi Nishimwe Esther benshi bazi ku izina rya Esther Nish yagize amahirwe yo gutorwa nk'umunyempano aje guserukira Burundi mu nkino z'abakoresha ururimi rw'igifaransa Jeux de la Francophonie aho ziriko zibera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu gisagara ca Kinshasa. Uno muririmvyikazi akamenyesha ko atari wenyene yagize ayo mahirwe bari kumwe n'abandi banyempano mu isata bitandukanye. Turi Kinshasa muri Jeux de la Francophonie ikibere Kinshasa ihurikiyemo ibihugu 40 by'abavuga igifaransa aba muri Afrika cyane ku isi yose. Twaragiriye amahirwe natwe yo kuba muri bamwe batoye mu Barundi baje guserukira igihugu cy'u Burundi. Turi benshi hagiyemo abaririmbyi hakaba harimo inkino sport abatwara amakinga abakina judo nyene turi benshi mu makategori atandukanye. Tukaba turi kumwe na delegation y'u Burundi abagiye batuyoboye
ubwo rero ejo niho twakoze igice cya mbere kigize jeu de la francophonie muri chanson turindiriye igice gishiri cya kabiri cya jeu de la francophonie nyine dusaba abarundi bose nyine guma badushigikira narakunze abarundi bari hino ku bumwe batweretse ejo bari bahari bashoboye kuhashika n'abandi benshi bashobora kudushigikira ku mbuga za jeu de la francophonie. Nayo umumenyeshamakuru Christian Savye akunze guserukira Burundi avuga ko guserukira Burundi arakunguka ku gihugu cacu ndetse no ku muziki wacu. Biribonekeza cyane gose yuko abaririmbyi canke abanyenkumpano basige basohoka cyane ibitari bihari mu myaka iheze akunguko ku gihugu karakomeye gose kuko bituma igihugu kimenyekana mu mico yabwo bakaberekana ko gifise iyo kiva aho gishingiye uretse ivyo twaramaze imyaka myinshi igihugu cacu bakizi nabi bavuga ingwano bavuga ubukene bavuga ibintu byinshi mugabo ubuye basiki bakivuga kuvyerekeye ibintu vyiza bijanye n'ubutunzi bijanye ubutunzi butandukanye baba by'imico kama canke ubwiza bw'igihugu n'umuco kama urumva rero kuvyerekeye igihugu nivyo bica bituma rero ku gihugu abo tuba twayagiye ivyo dusanze hariya bituma bashobora kugira umutima wo kuza raba igihugu bagasiga uburyo butandukanye bw'amafaranga dukeneye cyo bita amadevize ivyo byose bituma rero igihugu gitera imbere akandi kungukorero karenze nuko abo baririmbyi baba bagiyeyo cyangwa abanyenkumpano baba bagiyeyo basigayo izina bagashiraho ubugezi ubucuti bushobora gutuma n'abandi batarajayo baronka novuga ubundi butumire urumva iyo bagiye niwe bagiye kwerekana ivyo bashoboye gusa mugabo bagiye gutata no gutegura ubundi butumire ko bazoba batararonka ukajyo kukujayo urumva rero uko biba nuko bibandanya hari ibihugu bikomeye nka za Maroc za Burkina Faso za Senegal Afrika y'Epfo usanga ivyo barabirenga imyaka 20-30-40 twege nibishasha twizere ko mu myaka 5-10 iri imbere tuzoba tumaze kugera ku rugero rw'ibindi bihugu. Izo nkino zikaba zihurikiyemwo ibihugu bigera kuri 40 bivuga ururimi rw'igifaransa y'Abafrika no kw'isi yose zikaba zatangwa igenekerezo rya 28 mu kakaro umwaka. Dusozerere amakuru yacu muyavuga mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jire Verne na Kimana. Rukino guhuje mu gwiserukira igihugu Burundi ntamba mu rugamba igihugu ca Cameroon ntirukibaye kwigenekerezo rya 4 Nyakanga mwaka 2023 yamaze kuba ryungururizwa kwigenekerezo rya 12 Nyakanga impamvu zatumye urwo rukino rwunguruzwa zikaba zitaramenyekana urwo rukino kazobera mu gihugu ca Cameroon ntamba mu rugamba z'abigeme batarenze imyaka 18 bari mu gikombe ca Sekafa cyo kibera mu gihugu ca Tanzania bamaze ko basezererwa nyuma yo gutsindwa inkino zigera kuri 3 tagitsindo na kimwe binjije mu rukino rwa mbere Burundi bukaba bwatsinzwe n'igihugu ca Tanzania ibitsindo 3 ku busa urukino rwa kabiri baza gutsindwa n'igihugu ca Ethiopia ibitsindo 2 ku busa urukino rwa gatatu baza ko batsindwa n'igihugu ca Uganda ibitsindo byose bigera kuri 7 ku busa bakaba rero baciye basezererwa atarukino na rumwe batsinze imigwi yo mu gihugu c'u Burundi irabandanya kwipima bitegurira ihiganwa rya Primus League rizotangura nyuma yaho umugwi wa Vitaro kuniye n'umugwi wa Rayon Sport mu gihugu c'u Rwanda bakanganya ibitsindo 2 ku bindi umugwi wa Olympique Star nawo ukaba uzotana mu mitwe n'umugwi wa Gorilla FC wo mu gihugu c'u Rwanda nyene ngo rukino rutegekanijwe igenekerezo rya 5 Nyandagaro umwaka 2023 gihe kizaha 9 ukazobera mu ntara ya Muyinga kibuga citiriwe Umuco umugwi wa Olympique Star usanzwe wimenyerereza ko mu gihe atacohinduka imeho haraheze igihe kitari gito abakunzi b'umugwi wa Message Ngozi babona usohora abakinyi ariko batabona binjira uwo mugwi warayushize habona urutonde rw'abakinyi bagera kuri 7 bashize umukono ku masezerano yo gukinira uwo mugwi mwabo bakinyi hari Frank Munezero azomara gihe kiringo cy'imyaka 3 yaje ava mu mugwi wa Kayanza United Dani Arsene arakaza yaje ava mu mugwi wa Royal FC Josue Alberto Mugisha yaje ava mu mugwi wa Musongati FC Claude Nshimirimana va mu mugwi wa Buganda City Isa Hakizimana va mu mugwi wa Flambeau du Centre Eza Armel agarutse
zasuye mu uwo mugwi Zuhairi Bigirimana nawe yaje ava mu mugwi wa Buja City. Uwo mugwi ukabandanya umenyesha ko uwo ari umuce wa mbere w'abakinyi bashize umukono ku masezerano, wundi muce wa kabiri kazomenyeshwa hanyuma. Umugwi sekura gihugu wa Afrika y'Epfo waraye urose itike ryo gukina igice 18 gishiri ca nyuma mu nkino z'abafasoni ziriko zibera mu gihugu ca Nouvelle-Zélande hamwe na Australia. Bakaba barose itike nyuma yo gutsinda igihugu c'Ubutaliyano ibitsindo 3-2. Umugwi sekura gihugu wa Jamaica Reggae Girls nabo baraye barose itike nyuma yo kunganya na Brazil ubusa ku bundi. Bakaba baciye basezerera igihugu ca Brazil ko baje kunganya. Nyuma bavuga amajambo atari make ku mukinyi Pedri w'umugwi wa FC Barcelona bashobora kwerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Yaraye abibeshuje aza kwemeza ko atiteguye kuva mu uwo mugwi, ahubwo ashaka kuguma mu uwo mugwi kugira ngo azahandikire amateka, ndetse akanamenyesha ko yifuza kuba kizigenza uwo mugwi, kandi yinje no mu kibuga gishasha cha Spotify Camp Nou uwo mugwi uri kurasubiramwo. Nyuma yaho bivugiwe ko umukinyi Ousmane Dembele agiye kwerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Umenyereza Xavier Hernandez abicishije kuri televiziyo TV3 yaraye amenyesheje ko bavuganye n'uwo mukinyi amubaza impamvu yahisemo kuva mu uwo mugwi, ariko Ousmane Dembele we akaba atacu yashimye kubivugako. Nino ngaho duciye dusozera ano makuru yacu, ariko mu nkundire bazi ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Ifaranga ry'u Burundi kuba ryarataye agaciro, ukugabanuka kw'imyimbu hamwe n'imfashanyo biri muri bimwe bituma ibiciro biguma biduga. Iduzwa ry'ibiciro ry'agasakisaki ntiryahimbaye abaguzi. Umunyamabanga ntayegayezwa mw'ishirahamwe ry'abaguzi ya Buko agahamagarira abaguzi kugabanya ivyo bihereza bimwe. Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu. Mu nkundire ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimira bagenzanje, ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza, murakoze.